Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Nizere yuko mwese aho muherereye mumerewe neza. Natwe turaho tumeze neza cyane. Nizere yuko aho muri mubandanya imirimo umwaka gaheze, umwaka uri kurahera kandi uhera wihuta. Umwaka uhera wihuta ugasanga imigambi umuntu aba yarapanze gushikako imwe n'imwe igenda iba nk'isubikwa ariko nyene ni iby'ubuzima mbwa no kubandanya nta gucika intege. Reka turamutse abarundi bose aho baherereye nta hadondaguye kugira sindandire. Turamutse n'abakunzi bose b'abarundi bakunda ikirundi mwese of course turahera kuri Butoyi w'Ihasa. Butoyi w'Ihasa ni igihugu cyitwa u Rwanda, murabizi neza yuko ata Burundi nta Rwanda, ata Rwanda nta Burundi kuko bariya dufitaniye igihango mugani wabo. Burya hari igihango kitaramenyekana ariko kizotinda kimenyekana. Mwese rero turabagumbiriye cyane, abakunda amahoro, abanka akarengane, abanka intambara, abashigikira ukuri bataravye uwukuvuze, abanka inkozi z'ikibi bahereye mu bwoko bwabo, abanka inkozi z'ikibi bahereye mu bwoko bwabo. Mwese turabaramukije cyane kuko iyo umaze gutahura yuko atanyambo ibura gahonzi, ugatahura yuko ata bwoko bweranda ahubwo ari gukumira ikibi duhereye no mu bwoko bwacu, ni ikintu ciza cyane. Rero mwese kaze kuri Tuyagire Vanessa. Imbere yuko tubandanya reka tuvuge ku hari abantu muri Texas, hari couple umwe yari umupolisi, umwe yari umupolisi ngo n'umukobwa canke novuga ngo n'umugore wiwe bari bamaze kubakana. Twabonye ngo witwa Ezekiel Hashima Umukiza ni umurundi, yari umupolisi ngo muri Texas, aho ku vy'ukuri hariho ibintu biba ukumva umutima ugakoroka ukabura n'ijambo uvuga. Aba bana bari bagiye kubaka, bari bakiri bato cyane, tuba twizeyemo kazoza, bagaragara yuko muri communauté y'u Burundi hari ico botumariye cyane. Satani yababaye hafi cyane, bose biyakuzima aho ngo hoba harabaye amakimbirane matoya cyane nkuko musanzwe mubizi hagati y'abagabo n'abagore hama harimo amakimbirane, ariko bose bari bakira abageni. Uyu Ezekiel n'uwo bubakanye, maze uyu Ezekiel ahitana pistole ararasa uwo mugeni wiwe nawe aca arirasa. Ubu rero Texas n'abandi bose mu state hirya no hino muri Amerika bariko bafata ingendo zo kuzoza gushingura aba bantu. N'umubabaro udasanzwe, si ubwa mbere tubura muri communauté yacu abarundi amakapo abari meza wacu usanga ubwo nyene bahitanwe n'ibiza. Hariho n'abandi bigeze guhitanwa n'amazi bagiye mu bwato, n'ibintu biba bibabaje. Hari n'abandi benshi tutadondaguye, ariko ikintu twovuga na cyane cyane muri communauté y'abarundi mu bwoko bw'abahutu, kuko murazi hari communauté z'abarundi zitatu aha muri Amerika. Hariho communauté y'abarundi, hariho communauté Hima Burundi. Communauté Hima Burundi nabo bantu bo ku ngoma ya Ruhinda basambuye ubwami bw'abatutsi b'abarundi, baca bafata igihugu ku nguvu, baca bahitana abatutsi abatutsi abahuta abatwa barakekagura uko bishakiye, bamara imyaka 40 ku butegetsi bategeka abarundi. Bakaba zari impunzi zahunze kera zihungira i Burundi, umwama zihaho ziba. Mugabo abakoroni bamaze kuza baca bifatanya n'abakoroni kurwanya abarundi. Abo rero nibo muzokumva ngo ni bene ngoma ya Ruhinda, n'abahima bamuka mu Rwanda. Abandi bakavuga ati natwe ntibamuka no mu Rwanda, ati n'abavajuru, ati ngo biyita bakoroka, ngo abandi bakavuga ngo bamuka za Uganda. Ariko iyo ni timu y'abahima izwi neza mu karere, ubu izwi neza cyane, igenda irakekagura. Mu Rwanda bita abatutsi baho ngo namagi, ngo ushaka umurete ngo umena amagi. Abatutsi bo mu Rwanda babita ngo namagi. Abatutsi b'i Burundi nabo babica babahohotera babita abanyaruguru. Abahutu bo burumva nyene amazina yabo ngo nabamenje. Rero iyo communauté turafise, iyo communauté y'abahima aha muri diaspora biyita abarundi. No mu minsi yahera mwarabonye biyerekana ngo batoye ngo komite, ngo batoye ngo bashinga ntahe, ngo batoye ngo mugabo ni kuza ya empire hima yabo. Hakaba rero n'indi iyo communauté mu gushikino abenshi baje muri thank you for letting me rob your country. Hariho ubushimwe aba bakoroni batanga
iyo baje mu gihugu cyawe uri corrupt ukabemerera ko biba byose ukabemerera ko bahohotera abanyagihugu bawe agashimwe baguha uri umudiplomate nuko baca bakuzana kuba muri retirement za government housing ugasanga umuntu hari umudiplomate asigaye asa n'intuzeye n'inguge yasaziye mu ishamba ugasanga abohewe nyine muri ibi bihugu ngo nabo ngo yazanywe mu bazungu egome. hanyuma rero hakaba ni community nyene y'abatutsi bagiye baza mu bintu vya immigration gahoro gahoro n'abatutsi b'abarundi bagiye bipendekeza ku bahima bakaba ubwo opportunity. Iyo community ni nto cyane bagenda binyegeje abatutsi benshi b'abarundi nta nuko bivuga baranatinya abatutsi b'abarundi baratinya abahutu bakanatinya n'abahima bagenda abaseruka nabo biseruka biyegereza abahima ngo biyita abahima ariko abahima ntibabemera. Iyo community nayo turayifise ni ntoyi hama rero tukagira ni community y'abarundi benshi b'abahutu mu bwoko bw'abahutu bacanzemo n'abatwa n'abahutu biyitiriye ngo n'abatwa mu kuza hanze mu bintu vya immigration bakivuga ati twe turi ubwoko bw'abatwa muga kugira immigration bemere nabo rero ni benshi muri ibi bihugu. Iyi community rero y'abarundi b'abahutu aha muri ibi bihugu na cyane cyane ku mugabane wa Amerika imaze kugaragaramwo yuko trauma inheritance ya trauma so wawe akurana na nyuko agakurana hama nawe wa mwana akakuvyara ukavukana iyo trauma none hukakira indi trauma yo mu buzima bwawe ya trauma iragaragara neza yuko kabisa muri community za Kihari kandi ku vy'ukuri vyari vyiza twijukiye ico bita counseling n'amatherapy tukavyakira privately umuntu wese kugiti cyo bakarondera uburyo aronka counseling y'abashakashatsi batuvura guko ku vy'ukuri gituma dukwiye kuvugwa nuko bigaragara neza yuko hari trauma igaragara mu miryango yacu mu bana bacu mu ngo trauma irahari kandi twavyanka twavyemera nitwe tuzokwivuza. Abahima ntibazoza kutuvuza abazungu ntibazoza kutuvura ku nguvu bisaba twebwe nyene kandi twe turondera abo ba therapist umwe wese ku giti ciwe ukabonana nabo bahinga gahoro gahoro ugatangura kumenya ivyo uri kuracamwo na cyane cyane aba bakiri bato ukabuzi yuko uri munsi y'imyaka 45 kumanuka. Iyo therapy urayikeneye cyane gituma ikeneye uracafise abana bato ntukenera yuko abo bana bagira inheritance y'iyo trauma urakenera gutangura gucagagura iyo trauma n'imiburiburi abana tuvyara bazokwakire ko nkeya maze nabo tubahimirize banakuze nabo biyumva ukuntu bakira izo therapy maze abuzukuru bacu nabo bazoberera abana naye handi hoho trauma muri community yacu iragaragara. Ikindi twagize ikibazo nuko nubwo usanga ngo turafise indongozi ngo z'ama diaspora ngo indongozi za community ivyo bibazo ntubibabaza babibereye mu vya politique bini nonsense baba bibereye mu bintu ngo byo kwibaza ngo economy ibintu biri hiyo mugabo ibintu bijanye na emotion personal emotions ibintu ducamwo emotionally ntibabishira ku mwanya ngo babinavige babirabe neza ariko witegereje ku vy'ukuri turabifise dukeneye kwivura dukeneye kubishira mu mwete tukivura umwese ku giti ciwe dukeneye yuko ijambo ngo tuzobisengera rihagarara kuko ari gusenga twarasenze hakajyamo ngo ubu ngiye gusuzuma urumva gusengera umutima nivyo mugabo gusuzuma ubwonko n'umubiri navyo ni ikindi kintu kandi gikorwa n'abashakashatsi bavyigiye. Ntituzohakane yuko hari abaganga uhoraho yadushiriyeho kugira ngo batuvure hariho ubuvuzi uhora yashizeho specifically kugira ngo butuvure kuko Imana ibibone yuko ubwo buvuzi atari izo butuvura ahari ngombwa bamwe muri twebwe baturimwo babutuvure ni ngombwa rero duce turondere ubwo bushakashatsi dutangure uwo mugambi wo kwivura kuko nk'aba bantu bitwara ubuzima bakiri bato ntabwo ari bya bindi ngo ni mishwano y'umugabo n'umugore gusa no haba hariho something behind haba hariho ibintu kanaka tutazi baciyemo bakiri abana bakuze babona byabatraumatije bituma niyo habaye ikintu nk'ico nimba ngo umugore ngo yambuye uruheta rutera umugabo nawe ati pwa urumva iyo ni ntuzeye quick action itaba inakwiye mugabo byose byitegereje bitegwa na trauma. Ivyo rero nukuza turabwizanya ukuri tukiyakira kandi tukime tugatangura kwikunda kuko ikintu nasanze nemeza neza ijana kwijana abantu bo mu bwoko bw'abahutu ntitwikunda nta na gato nta namba nta na gato tukwiye gutangura kuyiza kwikunda ariko igitangaje tugakunda abandi bose n'abaduhekuye tukabakomera amashi tukabakunda tukabafyeta ugasanga ni bitangaza ukuntu dukunda abansi bacu mugabo twebwe ubwacu tudashobora kwikunda n'umubabaro. Rero imiryango y'ababuze turabahojeje n'umubabaro
si kuba imiryango direct kuri twese abarundi turahomvye cyane igihugu cyacu kirahomvye cyane gihomvye generasiyo y'imyaka igihumbi abana bo vyawe n'aba inzukuruza bose baragiye ni umubabaro udasanzwe ariko bihangane ariko kandi twihangana dufatana actions tuze turavuga ibintu mu mazina yacu tuze turabivuga kuri tuvyatura ya mvugo ngo mungame tupatia mungame torea hariho imvugo zimwe abakristo bavuga zimaramaje ngo uhoraho yaduhaye ngo uhoraho arisubije imana ntikurikisha sindirarika imana sindirarika wa muntu aguha ngo sokwa imana ikora ubwo rero iyo ibintu bibaye ajyamajambo abapasiteri benshi bakunze guhenda abantu si ibyo nta na gato imana iratanga hama satani nawe akagerageza kuguhaka ivy'imana iba yaraguhaye tuze turatandukanya ibikorwa bya satani n'ivy'imana ibyo satani akoze tureke kuvyitirira imana n'ivyo imana ikoze tureke kuvyitirira satani nuko biba biri reka rero tubandanye ariko ntarabandanya ku bantu n'abanyarwanda n'abakongomani muzi imiryango muri muza Texas n'ahandi ku by'ukuri mubabe hafi hariho umugani mukuru bavuga ngo sugumwe mubabe hafi ku by'ukuri kuko ibi nibihe bibabaje cyane abazi imiryango direct mubahamagare mubaremeshe intererano zishoboka baterera muterere ariko kweri ibintu biri beyond gutakaza ndababwiza ukuri mu kirundi kiravuga ngo gucika amabere iyo umuvyeyi abuze umwana yageze mu bigero umwana hari hageze kazomutunga akamubura bashaka bati bamuciye amabere baba no kuvuga baba uwo wonkeje uraba mu maso umwiteze mu kazoza bakababara mu gutwara birarangiye tubandanye rero twivugire kuri ku mubano hagati ya Congo Burundi FDLR turabe n'umubano wa Congo u Rwanda na FDLR guko murabona yuko hari ibintu bidasanzwe hamaze iminsi havugwa amazina hamaze iminsi havugwa amakuru ngo yuko ngo President Evariste ngo yoba yarabonanye na bamwe mu ndongozi ngo za FDLR mwaravyumvise noneho inyuma y'ibi ubu hariko haraza ngo Congo ngo ikirataka ngo FDLR niho tugomba tubanze turabe mbega ni kubera iki Uburundi bwoba buhisemwo ubu kwiyumvira yuko bwobonana niyo migwi izwi neza ko ari imigwi yahoze abantu bahoze bari muri government yahavyara canke abantu bahoze mu ncamake abantu bari mu Rwanda mu 90 imbere ya 94 hama bakagame babateye bagaca bahunga kubera iki bari abantu bashoboye gufasha abarundi kurwana intambara itari isanzwe intambara abagande abo nyene bo kwa Kagame bakayumba murazi ko bafashije ubuyoya kurwanya abarundi urumva abasirikare b'abahima bo mu Burundi abasirikare b'abahima b'abagande nabo bagande bari b'abahima bari mu gisoda ca Uganda mu nyuma bakaza gutera u Rwanda bagafata u Rwanda bose bagakoranira Uburundi babutera abasoda bo kuri havyara benshi bahunze bagahitamo kuza gufasha inyeshamba ngo bagakoranira Uburundi babutera aho ibambewe ahubwo bose bafasha buyoya kwirukana abahutu ngo ntibagwane ngo bagaruke mu gihugu mugabo aba banyarwanda bahunze bwoko bw'abahutu bo mu Rwanda bagaca baza gufasha bari ku butegetsi bubakira inyeshamba bakazifasha kurwana zifata igihugu maze bafata igihugu CNDD-FDD yafata igihugu ikagiranira amasezerano na Museveni na Kagame ahubwo aho kugira ngo bafashe igihugu bibuke ya neza abanyarwanda babakoreye nziza cyane bakabitura kubafasha gufata igihugu ahubwo bagaca babahindukirira bose bakabegeranya abenshi bakabicira i Burundi abandi bose bakabapakira imodoka babaha Kagame agahondagura abahuta kica b'abanyarwanda kitonda Uburundi bugahitamo gucumbikira abahima mu Burundi munazi nta nkambi nimwe y'abahutiriyo mu Burundi nico gihugu cyonyene atamiryango ijana y'abahutu b'abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi mu Burundi hari abahima bonyine hari abahima b'abanyarwanda direct hakaba n'abahima b'abanyarwanda bene ingoma ya Ruhinda hakaba n'abahima b'abanyarwanda bita abanyamurenge nta muhutu numwe nabicahaga murabizi kugira aronka ho yenyegeza mwese murazi kuntu twahagurutse twavuza induru mwese murabizi
abahima muri diaspora bakatwataka ngo ngo twatabaje ngo bicahaga ntiyicwe ngo kubera ngo dushaka vyuzi ngo dushaka vyuzi nuko babona yuko nta muhutu akwiye guhungira mu Burundi. Abanyarwanda muravuga ati bicahaga aho isi umuhutu n'incange mugabo kwa Kagame waba incange wareka waba umututsi pire waba umuhima wareka uwuri wese mu gihe utari muri ideology yo kwica uba wabaye umuhutu murabizi neza. Anyway, none ni kubera iki ubu hoba harabaye iyi migenderanire hagati y'izi nyeshamba heza imyaka irenga 30 ziri mu ishamba ubu hakaba kumbure leta y'u Burundi murabizi aho twasemereye kuri YouTube tusaba abasendede batubwire igituma badashobora gufasha abaroberi b'abanyarwanda ngo igihugu kifatike. Twarumvise yuko Kayumba yagiye kwegera leta y'u Burundi kuri president Nkurunziza babasaba yuko ngo bobafasha ngo kugwana ngo bagasubira mu gihugu. Mugabo Kayumba yagiye hashiraho amategeko. Kayumba yagiye ababuza yuko ngo batakira iyindi migambwe nimwe y'abanyarwanda ngo bagwanye Kagame. Maze Nkurunziza aza kubihanuza Museveni kuko Nkurunziza muri bukaya yari inshuti ya Museveni kera na Kagame. Mugabo ico gihe hagati ya president Nkurunziza na Kagame harahatangwe kuzamwe ibitotsi. Noneho agihendwa guko president Nkurunziza nawe yarahenzwe cyane nabari y'abagabo agihendwa yuko Museveni adakorana na Kagame aza guhanuza Museveni nawe ati naje baraje kumfasha ubufasha kunsaba ubufasha ariko aba bantu ndabazi bakuriye mu gihugu canje ati bataramutse biyegeranije bagafatanya n'abandi banyarwanda bo mu yandi moko bashaka igihugu sishobora gusubira kubemerera ko gukora ivyo tiguko ujya hari ku butegetsi wa Kagame nije namushizeho nuwo Kayumba yarimwe mubona afashije ntashobora kuza rero ngo dukureho Kagame tumushireho kandi bigaragara neza yuko agifitiye inzika abo bakuye ku butegetsi niko Museveni yishuye Nkurunziza baca baha inyishu Kayumba bati genda wegeranye imigambwe yose ya opposition nyarwanda iri muri diaspora mwicare muyage mwiyunge muze tubafashirize hamwe. Kayumba caranana naho vyananiraniye ariko turabizi neza yuko abanyarwanda bari mu mashamba ya Kongo kuva kera gose bama batuma intumwa banira baboroga batabaza basaba leta y'u Burundi yuko bo bumva bakabafasha bararahiye urumva Kayumba we barabuze baramuha niyo opportunity yuko abasigurira ivyo ashaka bamuha inyishu mu nyuma mugabo bo bamwumvirije ariko iyi FDLR iyi migwi yagigwanira mu mashamba ya Kongo kandi yarafashije leta y'u Burundi leta ya president Nkurunziza yarase kubumviriza kabisa babacugwa amazi. Ubu rero ngo tuhaye tubona ngo imigenderanire turiko turibaza mbega iyi migenderanire yoba ari FDLR kubwayo ishaka yuko yogira no gukorera i Burundi. Turazi yuko mwibuke wa mukoloneli twagira ikiganiro kuri tuyagire Vanessa mu mariko ma video yo hasi muzobona ikiganiro twakoze umukoloneli tuvuga umukoloneli yicishije aba FDLR barenga 30 nabo batwaye mu bitaro kuvuza ntituzi yo babashize ndibaza baramaze kubica kuko niba batweresa ati twabavuje bakize nta muntu numwe no mu basirikare basanzwe yazayo makuru yo babashize izigura ko nabo babishe. Urumva aho nta n'imyaka itatu irahera ico coba gitumye uno musi leta y'u Burundi ivuze ngo igomba gutangura kuyaga ngo na FDLR n'igiki. Jewe ku busesenguzi bwanje uko ndabibona biragaragara neza yuko Felix yegereye president Neva ati rero urabona yuko aba bahima bitwaza yuko bahiga ngaha FDLR wewe gerageza uyage n'aba bantu bo muri FDLR abo tuzi guko tuvugisha ukuri. Felix arazi ko hariho FDLR mu gihugu iwe kandi azi n'abaridere babo yoba bazi nubwo toba bazi direct ndazi neza abantu biwe barabazi bakavuga ati abatuzi. Urumva aba ba FDLR tuzi reka tubazane hiyo turabe ukuntu gahoro boza mu gihugu cawe. Urumva bagafatwa nk'imbonera kure zitashe noneho dusha tureka bari abandi bakorana na RDF abari bo tuzotwanga niko jewe ndabibona guko tuko turavugisha ukuri tuko turavuga ibigaragara. Leta y'u Burundi ya Nkurunziza
leta y'u Burundi ya CNDD-FDD, leta n'uno musi iserukiwe na Perezida Evariste, iragaragara neza yuko yarahiye irarengwa, irahira indahiro bigaragara yuko itazorenga ko yo gufasha abanyarwanda bahoze ku ngoma ya Havyarimana. Ibi mvuze hakagira umurundi yoba haririye canke umunyarwanda mumbwira igituma ukaba haririye ko itoba yararahiyo ndahiro, mbwira igituma Kayumba yoronka access kuri Nkurunziza musaba yuko bomufasha kuri Kagame, mugaba aba bahutu bafashije ba Nkurunziza gufata igihugu ntibaba bumviriza. Jewe nemeza neza yuko hariho amasezerano hagati y'aba Kagame na ba Museveni yuko ba Nkurunziza batazokwigera bahirahira ngo bafashe aba bantu bo mu Rwanda batswe igihugu. Niko je ndabibona, wewe ubibona ukundi andika muri commentaire, comment tuzozisoma. Bakaba rero babipanze uko, akaba ariho mu nyuma mwabonye yuko bagize nte, akaba ariho mu nyuma mwabonye yuko ubu batagwe kuvuga ngo FARDC iratera FDLR. Mu ncamake RDF igomba itangaze yuko FDLR ikirakubitwa, mugabo usange iyo FDLR ikirakubitwa ni ya FDLR ikorera RDF, ntabwo ari FDLR izwi muri Kongo nka FDLR y'ukuri. Niko bigaragara, kandi mwarumvise ngo ejo bundi ngo bariko ngo bagwanira mu kibira ngo ivyabaye ngo hasubiye inyuma bake. Bigaragara neza yuko abasirikare ba RDF bari bafise information. Ntimwibagire mu gisoda cy'u Burundi ko harimwe abahimba kwa Kagame bari mu gisirikare cy'u Burundi neza bizwi. Ntimwibagire mu gisoda cy'u Burundi ko harimwe abahungu b'abanyarwanda batazi no kwandika ikirundi, batazi no kukivuga. Ico kintu ntihagira umurundi azokwihenda ngo ntavyazi birazwi neza. Ntimwibagire baba koloneli b'abanyarwanda bari mu gisirikare cy'u Burundi, bariya baratanga ama information tubigiye kuba niki. Bigaragara neza iyo ntambara yabereye mu kibira bari bamenye yuko uwo mugwi munini wa RDF wo bugiye kuba urabaye ku ruhande rw'u Burundi, bakabakurikira. Arico gituma ubwo nyene bakubiswe hakicwamwo beshi. Abasoda b'u Burundi baratambagiye, bari beshi bari muri Kongo aho bagwaniye. Ntitwumvise ngo bagwaniye hafi yaho abasoda bo muri b'u Burundi bari. Abasoda b'u Burundi bari mu bihugu bitandukanye. Ubu igihugu kirimo abasirikare mugabo ntabahenda. Ntabwo nibaza yuko boba bari very alert kugeza aho yaho RDF iji bakurikirana gatoyi boca babataka. Kuba rero barabatatse biragaragara ijana kujana neza yuko batatswe niyo FDLR iri kumwe n'abasoda b'u Burundi boba bariko barabahinzira kugira ngo bajabuke binjire mu gihugu. FDLR ntuze RDF gashaka kubakurikira bagaca babata kuko babahaye impuzu z'igisirikare cy'u Burundi, bikagaragara ko abasoda b'u Burundi bari kumwe n'abasoda bambaye nk'impuzu za Kongo, abandi bakambara impuzu z'u Burundi, bikagaragara yuko ari abasoda bose ba Kongo n'u Burundi. Who knows? Bari abantu bakina politike iri very dark mu karere, bari abagabo bose bakina politike yabo iri umuzimiza. Nuko rero ndabibona. Noneho rero ubu yimigenderanire y'uyu mugabo Felix na Kagame, uyu mugabo Tshisekedi nawe uravye ukuntu agenda gahoro, nubwo abanyarwandakazi barundikazi dukunda Felix Tshisekedi aragaragara neza yuko nawe aripandikizwa. Felix Tshisekedi aripandikizwa, ariko aho Felix Tshisekedi atandukaniye n'abandi bose bapandikizwa nuko yashitse mu gihugu abona dokima nyinshi z'ivyabaye ku bakongomani zibabaje, abura umutima wo kuba intuzeye, abura umutima wo kuba ikimwenya n'ivyabi ibi vampire nka Kagame na Museveni, ibi vyabigabo nyene wapfa wareka wabaho neza, bya bintu bifise imitima ya urumva. Baramupandikije bizeye yuko agiye gusubirira Joseph Kabila kugira ngo bahwamahwamika abapatriote b'abakongomani, bizeye ariko ko atazohinduka Joseph Kabila, ahubwo ko azofatanya na Joseph Kabila na Kagame kubandanya barondera inzira yo kubandanya biba Kongo, mugabo mu buryo abakongomani batazwira. Mugabo Felix Tshisekedi umutima yinjiranye Kongo, ntabwo ari we mutima afise no musi. Jewe ndemeza neza Felix Tshisekedi yinjira Kongo akorana na ba Kabila ijana kwijana, yaraje nayo gukora amakanaki nk'aba Kabila. Ariko biragaragara neza yuko nico kibamenyesha umugabo abararana n'umugore mwiza. Umugabo abararana n'umugore mwiza naho aba ari umuntu w'umunyamakosa,
hariho ibintu ubona mu nyuma ukabona impinduka nziza. Biragaragara neza mu makuru yagiye yegeranye yasanze ahubwo iyo Kongo aho gikwiye rescuing. Bica bisaba rero yuko acagenda gahoro gahoro kwa wari wo mupandikiza ababwira ati nimwe mwantereye hajya ariko raba ibi nibi namwe murabona birarenze, ndavyemeye muri iki gihe cya none vyobonekane. Uravye imyitwarire Felix Tshisekedi afitaniye n'aba bakoroni, biragaragara ko ari the humble employee aja kwegera bashebuja abegerana urupfasoni, yangeso abarundi ngo bakunda ngo ivy'imfasoni, anyenyekeya abereka murabona Kagame amakosa. Urumva Tshisekedi umugambi wa mbere na mbere ntabwo nemera neza ko yaraje kuba umupatriote w'abakongomani, mugabo ukubera ibitangazo uhora hakora kumbure n'umutima umugore wafise guko Tshisekedi afise umugore nyamugore ntafise ibintuze ntafise abene babivajuru. Biragaragara neza yuko habayemwo kwerekwa ati hey abana bacu, ugahirahira ugakurikira imigambi y'aba bagabo. None hamaze no kumenya neza yuko uriya Kabila atari umukongomani pire vyo bavyaramwunamuye amaso akavuga ati kumbe nuko bikagenda uko. Nyahandi hoho biragaragara neza yuko na Felix yashizweho n'abakoroni jana kwijana byari bizwi, mugabo byaramunaniye ko bandanya gukora ubutindi bari bamutumye. We yarazi ko ari ibintu bisanzwe, asanga ahubwo ni genocide y'abanyarwanda y'abakongomani yatanguye 96 igihe hahitanwa imbaga nyinshi z'abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani. Noneho ivyo kwica abarundi n'abanyarwanda bimaze kurangira, hajamwe rero kubandanya bajojagura abakongomani, aho miliyoni n'amamiliyoni yerekana neza yuko hafuguye abakongomani benshi. Niyo rero ubu ariko ibintu byose Tshisekedi akoresha si ibintu abanyagihugu bamusaba ukuntu iyi ntambara yo yiheza. Tshisekedi aragaragaza yuko ibintu byose akoreshwa n'ibintu bamuha amategeko, uravye nk'incuro ngo bahuriye Rwanda, ngo bahuriye Kenya, ngo bahuriye Burundi, ngo bahuriye Rubavu niba ni Kivu, byose uvyitegereje Tshisekedi arimwo tubiri. Ikintu nkundira Tshisekedi nuko atabaye indyarya, yashitse mu gihugu akabona ati kwera abantu bacu bararenganwa akagomba kuba umupatriote. Mugabo nta muntu numwe yompenda ngo Tshisekedi yaje kwinjira igihugu ca Kongo ku nzira y'ubupatriote. Yarajaje kuba mu mafia yifatanye na Kabila, ariko cyasanga umutima wa Kabila w'ubumafia n'ubumafia bwitwa ubujanjawidi, ubumafia bw'ubu terroriste, bw'ubu jihad, bw'ubu Boko Haram, bya bizina byose muzi bya terroriste bo kwisi. Avuga toya nkunda amahera mugabo ayararenze, aravuga toya reka niko bigaragara. Iyi ntambara rero ishobora kubigiye kubandaniza i Burundi, nubwo President Evariste ikintu kizomwica ni ikintu ca mbere cyo kuba umunaive. President wacu Evariste ndamukunda cyane kuko n'umuntu agaragara kumwe ubumuntu, mugabo agaragaramwe ubumuntu bw'ubukirisu cyane, butoba ubwonko n'ibintu mwama mwabonye nk'abahutu b'i Burundi bo bishingira intaho ukuntu babonye ayo madini ya Katolika na za Pentecote bahitiye baduvomamwe amahera abarongozi bayo bayatwara guha abahima bagura ibigwanisho, tugahitira turicwa n'ibigwanisho twenyene twiguriye. President Evariste nawe agaragara neza cyane yuko amadini yamupenetre mu bwonko, akabagendana ibigongwe vya Mwaramutse Maria wuzuye inema, akabagendana ibintu bidashoboka. Mugabo nawe aravye nabi bashobora kumukina kuko nimba Felix Tshisekedi yaje kama kupandikizwa bakamushiraho, bikaba bitagikunze yuko aya mashira hamwe abandanya yiba ubutare muri Kongo, bica bigaragara igituma President Evariste amaze igihe aza ku social media kuvuga ubutare bwacu yubuye, twubuye ubutaraha, twuburiye buriyaha, birashika bakabara mubwiye atumviriza ubu nyene turazi ubutarufise butangazi. Kuko mwarumvise ngo ubungu igihugu cy'u Burundi ngo nabagera umushahara w'abarundi ngo nabanyamahanga, sabarundi abanyamahanga barabwiye abategetsi ba CNDD-FDD ati mwebwe mwuzuye mwe ngwinjiji gusa nta bantu murimwo, dutegerezwa kubaharurira. Ubu mu Burundi ekonomi yose iharurwa n'abanyamahanga, bakababwira ati ekonomi yanyu amahera atera atagaciro. Munazi yuko idolari ejo bundi gaduze kugera ku bihumbi 7 idolari rimwe
amahera abakozi ba leta bamwe bakorera 250 300 bisigura yuko baba bakorera zero. Bakababwira bati rero umviriza te tugomba tubadugiriza ifaranga tegome tariko tubicisha he, tubicisha yuko ubanza icambere na mbere ubanza utangaze ubutare bwose mu gihugu ca office kugira ugirente wa attract ama company. President rero kinatazi nuko aya makampani y'abanyamerika canke y'ibi bihugu bisanzwe yimba ubutare, aya makampani burya afise umwuka wa papa igihugu cyose agiyemo intambara ikitera, n'aya makampani igihugu cyose ashitsemo ngo bari kwimba ubutare intambara ikiteramo. Rero bashaka kuvuga bati okay Felix wewe turavye amarira uturirira na movement ikomeye cyane abanyarwanda abakongomani kwisi hose bariko barakora yo kutugwanya, reka tukubabarire ariko uraduha mwene wanyu nde President Evariste. Icambere na mbere bwira iyo FDLR uzi mu gihugu cawe iji Burundi. Noneho duce tubwira Kagame ati atakare iyo FDLR uvuga ko iri muri Kongo. Noneho bice bigaragara yuko ata FDLR iri muri Kongo guko iyo FDLR Kagame azobesha ngo agomba yatake ni ya indi korana na Kagame iyo ntashobora kuyataka. Noneho hace habaho mandatory yuko bagirante hace haba mandatory yuko bava muri Kongo bace bavayo. Mugabo bavuye muri Kongo mu mezi make gusa hace haba ibitero mu Rwanda ngo FDLR ngwiri Burundi ubu ngo yagiye gutera u Rwanda. Ibi ndababwira mu bibike mu mitima muzobibona. Maze bamaze kuza baraje gusotora ngo FDLR mwibuke ko bitera bagatera ibisasa hango ni FDLR ngo yavuye Burundi. U Rwanda ruca ruhaguruka rufatanye na bene Ruhinda bari Burundi ati tugomba tugwanye FDLR iri Burundi, kandi kuko kubera izo biriyo yama satellite y'abanyamerika ndazi iyo FDLR y'ukuri yo muri Kongo iraja mu Burundi, ndazi yama satellite yarabibitse nivyo bige mwama mubona baca bizanisha ngo n'amafoto turayafise. Bazobwira President Evariste ati reka u Rwanda ruze guhiga abo ba FDLR guko aya makampani wamaze kwemera ko yimba ubutare ntiyo kwimba ubutare FDLR iri mu gihugu byo cabiba nka Kongo. Urabonye yuko Kongo imaze igihe mu ntambara kubera FDLR ya mu gihugu u Rwanda rukagomariza kuhiga Kongo aba FDLR muri Kongo. Reka rero baze babahige kuko ico bizogenda muri bariya nyene bene ngoma ya Ruhinda President Evariste yiyegereje cyane bazomuhanura toya ati ntukemere ko dufise FDLR, ati ntukemere ko dufise FDLR. President wacu ntavyazi yuko n'umusi ataha n'umusi atagira ukazi baba muzi satellite zimwirirwa ko harya ntavyazi. Ndabibabwije ukuri ko President atazi yuko satellite z'abanyamerika b'abanyamerika yahu Burundi bakubaka ikibuga kinini ya cyane c'indege mu gihugu c'u Burundi, satellite ziri harya nyene impande yiwe aho FDLR ubuziri barahabona. Bazomubwira batabanyamerika amakampani yacu yaje kwimba ubutare kugira idolari ryawe riduge usubira uronka igitoro h'abanyagihugu kugira CNDD-FDD rigume ku butegetsi mutegereza kwemera yuko abanyarwanda baza guhiga FDLR. Ati mbere na mwana ashaka twe turabaha n'ingabo zacu z'abanyamerika ziza zibafashe. Muce rero mubona ubwo nyene abantunzeye abahima bo mu Rwanda barahindukiye bafatanije na leta y'u Burundi ya CNDD-FDD ngo bagomba bahige FDLR. Uwo ni tactique aba banyamerika bama bakinye ku bihugu byinshi. Mwebwe muzobibona igihe Kongo izoba yitwa ngo yarosa amahoro completema Kagame yavuyeyo bazomubwira ati tukurungitsa ahandi mu gihugu kibanyi cy'u Burundi. Noneho rero igihugu cy'u Burundi bukiri mu bibazo guko bariko barahana ubwene gihugu abanyarwanda bita abakongomani bariko ntibabaha ubwene gihugu gusa bariko barabaha n'amatongo. Mu nteko nshingamateka twabonye ububaza ati no nibi bintu muriko murakora nibiki. Umuzehe Geraze Ndabirabe yama yatwogeje abarundi uwo muzehe Geraze Ndabirabe ngo niwayoboye nimba ni nama nshingamateka n'umuntu agaya abarundi cyane wogira ngo si ni murundi aragaya abarundi cyane. Imvugo zose yama karavuga nizityoza abarundi yaciye avuga ngo nimba mwebwe mudashoboye kujabuka muri Kongo ngo muje kubaka mubabazwa niki kabakongomani baza kubatwara ubutaka. Nimba mwebwe mudashobora kujabuka muri Kongo gukodesha amahera yabo ku mahera menshi mubabazwa niki abakongomani baje gukodesha amahera. Urumva rero abo bita abakongo baraza mu Burundi bagafata nk'inzu ku kwezi yari kodeshejwe ku bihumbi
reka tuvuge nk'inzu ku kwezi yari ikodeshejwe ku bihumbi 100 canke ibihumbi 105, bobo barayikota ku bihumbi 400 canke ibihumbi 600. Mu Burundi abakorera uwo mushahara ku kwezi ni bake, ugasanga rero igisagara cyose cyuzuyemwo abo bantu atawuze amahera bagiye bava, mugabo bose bafise ngo dokima ze Burundi, mugabo bava ngo bava muri Kongo, ariko babitegereza ugasanga ni b'abanyarwanda baciye muri Kongo Kagame abapandikiza bamaze gushika i Burundi. Abarundi babitanze kw'ikibazo, Gerazi yabishuye yuko ngo abarundi nibareke kuzwirira cyane ngo abanyamahanga bariko barabatwara igihugu, ngo nabo nibaze gutwara ibindi bihugu, ngo nabo nibaje muri Kongo. Ya ideology ejo bundi twumva uburongo SNDD-FDD uriya mushinga ntaye Reveria navuga ati Kongo yaratwivye igihugu, hari igipande cyo Burundi kiri kuri Kongo. Uca wumva neza yuko iyo ideology muri SNDD-FDD yinyegejemwo, tutaramenya gusa umunsi bazokwamura wo gutangura kwagiriza ngo Kongo nawe yabatwaye ubutaka nk'uko u Rwanda rwagiriza Kongo ivyo bintu. Ibintu rero biriko birabera mu karere ku ntambara hagati y'u Burundi hagati y'u Rwanda, u Burundi na Kongo. Bantu b'Imana mu birabire hafi, mugabo bariko baragerageza kuraba ukuntu RDF yova muri Kongo completema kugira ngo iciyimukira mu Burundi, kandi Abarundi bose bariga bakaryama bakibaza ngo ni munange, mugabo vyose muzobibona. Reka rero tugaruke ku nkuru yindi nabonye. Hari umwana yakoze ikiganiro, hari umwana w'umukobwa nabonye yakoze ikiganiro, natangaye gose. Ibibera mu Rwanda bavyita ngo akananira abahinga, kuri channel yitwa ngo Slim Jesus TV. Jesus ngo asigaye ari sexy ngo asigaye ari slim kabisa, ngo Slim Jesus TV hakozwe ikiganiro caciyeho, bakavuga bati Aline Gahongayire ngo yaramfungishije, nakatiwe umwaka wose ngo bantezemo igitambo. Mugabo ivyo vy'igitambo vyo vyaje mu kiganiro yakera avuga mu kiganiro ngo aho yakoze ubwa mbere. Ariko reka tuvuge iki kuri uyu Aline Gahongayire. Habonetse umwana w'umwigeme avuga yuko ngo yakoreye Aline, mu nyuma Aline Gahongayire wa wundi ngo abagore mwese mukunda ndamana ndaba nk'abarundi kazi bahayagiza bariya ba Mutesi na Aline Gahongayire uri umurundi kazi uhayagiza bariya abagore cyanda gucisha mwijisho nka gatatu, kuko ubu uri kurahayagiza abantu tazi. Uburi ni nkuko worshipinga, ni nka babandi usanga ba worshipinga ba Beyonce bo muri Hollywood n'abandi abantu bigaragara yuko bakoreshwa n'imyuka mibi. Uyu mwana rero yavuze ukuntu yakoreye ba Aline Gahongayire mu gikoni ateka, mugabo ngo ahembwa ibihumbi 15. Akaba yaje avuga ati mvuye mageragere nafunzwe ikiringo cy'umwaka wose. Mu byo asigura rero ngo Aline Gahongayire yagerije uwo mukobwa yuko ngo yoba yamwivye ibihumbi 100 vy'amanyarwanda, ngo bahamagara polisi ziraza zirabatora n'abandi bakozi bahakora, mugabo bo bararekurwa, wewe baramufungisha. Mugabo ngo biza kugaragara yuko umwe mu miryango y'uwo Aline Gahongayire, umwana umwe ari we ayo mahera yayatwaye, agira ubwoba arayagarura. Mugabo yagaruye Aline Gahongayire aho kuja gusibisha ikese ati umwana arekurwe, ngo yagenda avuga ati ni mumugumye kandi amahera yarayarose. Bwabo kirisi ubw'umuhima. Abamisiyoneri abo bita abamisiyoneri ari nabo bajegeje akarere ngaho bagadutsiga turi bijuju, ngo bari bazanye ijambo ry'Imana, ngo bavuze ngo muri Afrika ngo umuntu yabananiye gukizwa ngo numuhima. Iryo ni jambo bavuze abamisiyoneri baje mu karere, ngo umuntu wenyene basanze byarabananiye burundu ngo gukizwa. Mu cyamake umuntu byabananiye yuko imyizerere yiwe ya kera ayita ngo atori y'abazungu Burundi ngo numuhima. Umuhima ubwicanyi yarabwumanye kubesha yarakugumanye nubwo yaba ari ku ruhimbi. Rero Aline Gahongayire murabizi neza yakoze ibiganiro ngo baruzuzwa, ngo ndanyuzwe mu mutima wanje, ibintu nk'ivyo, ibintu abagore bakarambarana ngo bari mu ndirimbo. Uravye ibi bintu uyu Aline Gahongayire koreye umwana ucubona yuko ari muri b'abanyarwanda atari abavajuru, ucubona yuko ari umunyarwanda kazi ashobora kuba ari mu bwoko bw'abatutsi basanzwe canke abahutu. Noneho rero niho naja mu makomante ndavuga ati kandabe abanyarwanda ivyo bavuga kuri uyu mwamikazi wabo nemeza nuze yikora icegera ca Bezeburi wa undi yamaraya y'amantuzeye. Murabiyibuka yamaraya batumi Burundi ejo buri gufata ubutegetsi bwa Variso, murayibuka yamaraya yitwa ntuzeye. Ndacibagiye cya kimaraya cyo mu vyahishuriye Yohana, ariko murakizi nyene kimwe ngo ni gipasteri. Niho rero naje mu message ndaraba ndavuga
reka turabe ibi bintu twumve n'abanyarwanda ico bavuga kuko hari abanyarwanda benshi basenga Aline Gahongayire sivyo imbeshere n'abarundi kazi benshi baramusenga ariko reka turabe ivyo bavuga twabonye ngo Jean Marie Vianney ngo Mugabe wa Murera we yavuze ati Pole warababajwe hama hariho abagize reprise bavuze ngo umuntu ufungiwe afite umusatsi ungana uko se uwundi aramwishura ati Aphrodis nawe aramwishura ati ntabwo bakibogosha men wowe uri uwahe ubu rero ngo mu Rwanda haraje itegeko yuko atakubogosha kuko nibuka igihe amavideo yaba Ingabire asambazwa abantu benshi bagiye bafungwa baba international babamoye umushatsi bigaragara yuko baba mwesha ugwembe canke ngira ngo babashisigana ya shaving cream irandura umushatsi kuko uravye ukuntu baba babamoye biba bitangaje amakungu rero biga ibintu byo kugera mu gihe umuntu umushatsi kurya na cyane cyane umutegarugori biri mu bintu vya torture ubu rero mu Rwanda ngo barabaretse ubu basigaye batereka imishatsi gatoya ubu rero ngo baratereka imishatsi yaciye mwishura ati umuntu avuye mu gashubu w'umutegarugori ashobora kuza afite umushatsi kubu barawemerera hanyuma hari uwundi yavuze ngo nyamara navuze ko abantu bose biyitiriye Imana uyu mwaka arabipakurura kuko uyu mwaka irabipakurura kuko nta mikino egome uyu mwaka kweri uhora hariko arakora ibitangaza naha muri aha muri Amerika murabona ibiriko birabakururiya mu abari abahanzi ngo ni badiri n'abandi bose uwo batazira ngo diri canke combs bavuga za ndirimbo zabo ziga ndirimbo uzumvirije n'iryambere cyo bambaza ko zimwe sataniste ni indirimbo baba bapromota ubusambanyi bapromota gukuramwa amada bapromota kunywa ibiyayura mutwe ubugengista ibintu baririmba n'ibintu kweri nk'igihugu kirimo leta ikunda generation itokwemera ko baririmba mugabo mwarabona ko babiririmba mugabo ubu udiri murabona ko ari breaking news kubera ko ibintu bamaze igihe bakora za Hollywood n'ahandi kandi bavuga yuko biri very connected n'abanyepolitike benshi bakomeye Imana rero ubu irikirikura ko abanyakibi bose kugira na babandi musenga ngo abastari hariho umuntu twigeze guhura hana yavuga ngo ahuye ngo n'umusitari ngo gende umusitari naramwiyamye namubwiye atoya gende Vanessa bikunaniye kuvuga ngo tuyagire Vanessa mbwira ngo murundi kazi ivyo vy'ubustari biri connected na satanisme ntihazogire n'umuntu numwe ambona ahirahira cishe mukana ngo gende umusitari nta gihango ca satani narahiriye nta nico nzorahirira nta nico nzokwemera jewe ndi tuyagire Vanessa kuri YouTube channel yanje utabishoboye kuvuga tuyagire Vanessa vuga ngo murundi kazi nta kibazo bitwaye hanyuma wundi nawe ngo uwo mwana ngo nagira icaba Gahongayire azomubazwa Gahongayire ntazomubazwa uko bamabishe nta bana bagiye baca kwisimbi bazimiye isimbi kitaramubazwa ntazomubazwa uko aba bagore bajeje gusamaza rubanda biyita abakristo aba by the way aba bagore ba Aline Gahongayire nabari aba Mignone bari aba Mutesi n'abagore bashirirwaho specifically kugira ngo basamaze bari abahutukazi baze kubabwira amabanga yabo ngo bari mu kubasengera ariko kandi no kwatragita abagabo bibirofa specific n'ivyo bari abagore bashirirwaho bari abagore ni nabo ba training b'abakobwa muhora mubona basenga bakiriza amaboko muramaze kubona abakobwa b'abanyarwanda kazi mu bahima kazi basenga amaboko bashize ku mutima ukundi bakuzamuye cyane n'amajwi meza cyane bari abo si n'indaya ziri ngaho indaya zonyene ziri ngaho zijejwe gukoresha ijambo ry'Imana kugira ngo zishikire abagabo batari mu vyisi jana kwijana mvuze ngo abagabo batari mu vyisi iyo mvugo murazi kandi imvugo ikoreshwa n'abakizwa ariko ni kuvuga ngo abagabo baterura mu busambanyi bakabikora bihishije cyane bavuga ngo barasenga babatuma rero ziriya ndaya zabo bigira ngo nabaririmbye b'abakristo aba rero nibo bajeje kuba promota nibo bajeje gukora ibikorane baca bahenda ngo bajanye ni ibintu mwabonye ibintu byose bera mu Rwanda bitaregetinga abantu bamwe bitaregetinga abahutu ijana kwijana bikaca bitaregetinga n'amagi atamenwe nk'umurete yasigaye akiri mu guri barindi irigiri hirahire rikidoga nk'abari abakizito mihigo bayidamange n'abandi nibo bataregetinga hariho n'abanyarwanda batazi n'ubuko bakiri mu rugamba rw'aba bantu bingora rero je birangora kwakira ubutumwa buvuzwe n'umuhima birangora kubwakira kuko sinigera nemera karibwo kuko ni wabona umuntu abesha ngo akoresha ijambo ry'Imana agahohotero bakorera abakenyezi nkawe atakabona ngo akavuge ko agahohotero k'abavyeyi bishwe abana bagasigara ari imfuvyi ntazivuge ko mugabo ukumva ngo yakoresheje ngo yagiye kuraba imfuvyi ngo ikigo c'imfuvyi ngo yahaye abana come on
come on urifuza gufasha imfuvyi canke wifuza kwanza kubanza kumenya ikintu gituma uwo mwana yabaye imfuvyi gufasha imfuvyi birasanzwe cyane kuruta kubanza kumenya kwanza ninde ariko agira imfuvyi abo bana wasanga ari ibintu biriko biba ushobora kubivuga ukabivuga bikagaragara bigahagarara mugabo kugenda begeranya ubwana bw'ubuhutu base n'abanyina bishwe bomowe ngo ntimfuvyi bahaye bafasha kugira ngo bipresente mu birofa by'abahutu bigira ngo nabasenza aha muri diaspora ngo babaha amadolari ni ibintu bibabaje ubwo rero yishuye ngo ni byiza byo gushima no kunenga birashoboka ko uyu mwana avuga ukuri bamwe abenshi bagaragaje yuko umwana bamushigikiye kabisa ngo ariko abantu bavuga ngo umushatsi ninde wababwiye ko gereza icogosha abagore koko urumva uyu nawe kandi uwitwa Ineza Marie Claire yabandanje gutanga information yuko ubu bonye umuntu akubwiye ngo mvuye muri gereza afise umushatsi kidasigura yuko ababesha guko muri gereza abakenyezi ubu barabarekera umushatsi hanyuma nawe ngo Zafari nima ngo Zafara yavuze ati sha uyu mwana ashobora kuba avugisha ukuri Arine n'amaso ye yerekana ko ari muziriya groupe n'abasabe n'abacita n'aba mama Sharirene mbese ibi ngo ngo ibundi mikiro nkiriya bayikuraho ngo ibi aha sinahuye ibundi mikiro sintahuye ariko murumva yuko ako gakundi ubu ko muri YouTube gakorera hamwe gutoteza abantu murumva ko abanyarwanda bamaze kukamenya ni byiza cyane kuba abanyarwanda baracanye ku maso bagasigara ibintu bije bakabitahura kera ibintu byaraza bikabagwa ko bikabagwa gitumo mugabo ubu biraza bakabimenya bakabona ati ibi nivyo twatezwe n'aba bidutega naba hanyuma ubundi nawe yagize ati nyamara umuntu ni mugari cyane byashoboka ko ari byo pe urumva ko aravuga kuri iyi nkuru umwana karatanga ariko vyitegereje umwana yavuze ati inkuru niyo fisi ivyemezwa ko nafunzwe namaze y'umwaka nico nafungiwe mu bishaka impapuro nozerekana yavuze ko hari n'andi mabanga azi kuri Arine ari nayo yikeka ko yoba yaramufungishije mugabo ayo mabanga umwana w'umukobwa yatinye kuyavuga uwundi nawe ati uri kuvuga ukuri mwana w'Imana uri kuvuga ukuri mwana Imana iguha umugisha ngo we na nyina utabazi arababarirwa mwumvise ngo uyu Gahongayire na nyina we ngo utabazi arababarirwa abanyarwanda baramaze kwikangura hanyuma uyu nawe ati aba bastar bacu komenya ari abakenera ibihumbi jana bamwe tubihemba abaturabira abana ngo nta muntu agihemba ibihumbi 15 guko ntaco amaze ibihumbi 15 n'umushahara ujejwe abahutu n'umushahara wakagaye twaramaze kumva ko hariho n'abakora mu nyuma bakabagiriza nk'ibinyene umuntu agagukorera nk'amezi 7 agahera watangura kwishuza bagaca bakwagiza ngo wabivyo gaca bafunga mu bantu bafunzwe uretse abafungiwe ivyo bitango genocide yakorewe abatutsi hari n'ikindi gitigi kinini cy'abanyarwanda bari mu Rwanda mu bwisha abahutu ariko kandi harimo n'abatutsi bamwe bafunzwe babeshegwa kwibwa kandi ugasanga bafungishijwe n'aba bakavantara nyene hanyuma ubundi nawe ati uyu yitaziye ngo Truth Win yavuze ati Arine gose kiretse utazi gushishoza niwe wamwibeshaho biragaragara ko ari kirura kiyambika uruhu rw'intama ntabwo bitunguranye kumva yakora nk'ibyo exactly je narababwiye ati ndaza kuri YouTube nkibera uwondi we nta kuri Rwanda ngo kuvuga gose witonda ngo nk'umwari n'umutegarugori nguyu Arine ibitutsi atukana muri privé numvise arakamara amazi mugabo mwumvise umuntu aza ngaho umurundi kazi kwirekura muratangara ngo aravuga cyane niko turi ba idea nta mwanya dufise kwiyambika impu tutagira nta mwanya wo kwiyambika impu tutagira aba rero baraza bakabahenda ngo buzuye gose ngo umwuka wera ngo nejo bundi wumvise umuntu buri musegonde aba ariko aracisha izina ry'uhoraho mu kanwa kubusabusa uwo muntu uzomeka n'ikintu ariko arafuka umenye neza yuko ubu abarozi abasambanyi abasuma ababenshi abambuzi abicanyi bose bimukiye mu madini ngo berekane ngo nabana b'Imana
ni nabo batumye amadini yononekara kuko ubu bigoye kumenya ngo uyu muntu vy'ukuri aremera umuremyi uravye inyifato. Niho bose bahungiye, ndetse ubu abo bita ngo nibo bisi nibo bahindutse baba abantu beza. Hanyuma undi yavuze ngo ariko mubona Aline atari idayimoni kazi yigendera kandi aha izi message usanga abantu benshi bagenda barazi baratera ko tambu like berekana ko ivyo nabo babibona ngo ariko abantu kuki ibivuzwe byose muragurura bakemera. Jewe ntaco nakemera ariko sinakahakana. Uyu nawe aratwengeje Aaron niyo byiringiro ngo abantu ntibakwiye kubyemera. Mugana we yavuze yuko ari neutral, nukuvuga nimba atavyemera nuko azi ko bishoboka. Iyo utemera ikintu kandi ntugihakane nuko haba hari possibility yuko ico kintu gishobora kuba cyo canke ntikibeco. Nico gituma ndashobora kuca abantu ntugihakane, mugabo reka kuca uvuga ngo abavyemera ngo ntibakavyemera. Kandi dabavyemera ntibashobora kubwira ngo nawe ntugahagarare aho uhagaze. Hama ngo nyina w'umuntu ngo zawugiya cyane ni zawudiya yavuze ngo sha mbonye umufana mwabanyamakuru mwe iwabo narahakoze kwa nyina barananyambura n'ikimenyemenya baba mu Rubirizi. Uyu nawe ngo nwakoze iwabo nyina wa Gahongayire nawe ngo baramwambuye. Ndabasabye muzoje kuraba ico kiganiro muraba ama message ni menshi cyane, muraba ama message muze muramenya abo abagore banyu n'abagabo banyu bahayagiza ngo nabagore b'Imana ngo nabagore ngo nabakozi b'Imana. Hama ngo disi uwo mwana twahuriye groupe WhatsApp anyaka nimero y'umunyamakuru ngo nzamuha ikiganiro muhaye yasabe amubwiye ibya Gahongayire ahita afata nimero ye ayiha Gahongayire aramutuka cyane kuki bahishira ikibi ibyabo bizaja bija hanze gake gake. None nyene ariko n'abanyarwanda namwe murasetsa woba ugomba hariho umuntu haribwa n'imamba akaja kwirega ku nsato. Hari umuntu yo gukorera ikibi uzi neza yuko arakadasohoka kuri isimbi ukaza kuvuga ngo kuri isimbi nguriya ngo umurungi ngo natanga ikiganiro mwumva byoshoboka gute kandi agakundikamo byoshoboka gute? Ahubwo wobura wifata video hari abantu bataramenya gutanga ibiganiro kandi birasekeje kubona abantu mu gutanga ibiganiro ari ngombwa weze kwicara kuri kamera y'umuntu. Banyarwanda kazi ufise touch fata video wifata ka video k'iminota 10 muri touch yawe uce ugashira mu magroupe ya WhatsApp ugasirikire ubuheje gutanga message. Nta muntu numwe katazoshikako. Umuntu wese ashoboye kukubona kuri YouTube no muri WhatsApp kazomushikira guko twese dukoresha touch. Ntaco muza muragenda no kuri abanyamakuru bisaba yuko barinda kubaka amahera, bisaba yuko urinda gufatwa ubusafiri, bisaba yuko urinda gufata amasaha abiri yo guheba ibikorwa vyawe ukaja kwirigwa wicaye urindira umuntu mu ikiganiro. Ibi bintu udondaguye inkuru yawe mu minota 10 muri video kukuba wahisemo kuja kuri kamera ugacubirungika muri groupe birasirikira hose kandi ukavuga ati share mutange hose birasirikira bigaca ku mbuga zose singomwe muze munaja gutanga ivyo biganiro nk'ivyo na cyane iyo muri ko muringinga abo bantu ngo babaho ubuvugizi banka. Je nibaza yuko izi WhatsApp zizaje kutubohora nimba mutabibona ariko mumenye neza no kuzikoresha cyane ubu tugizifise uko haraha amanama ha muri za Western abazungu batanguye kwikeka no kurondera ukuntu za izi communication zose bozikura batanguye kuvyikeka rero no kuraba neza umuntu agakora ibishoboka hakiri kare mugabo mu gihe tugifise ubu mwanya ibi vyuma byaje kutubohora bidukura kwizosi abakoroni n'abahima baducinyije mu karere twadukwiye kubikoresha mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma ngo abantu muri kuvuga urushatsi ntago abagore bacogosha mu mareho bamareho ngo baragabanya urumva ko ravuga wa mushatsi ariko byashoboka. Uyu nawe yavuze ngo Karine umuhoza yavuze ngo ariko byashoboka kuko uriya mudamu no mujisho rye ari agira amahane kandi nanone ntabwo yaza kuri kamera ngo agaragaze
kuko agira kamere mbi agomba kuyihisha. Exactly. Nukuza babwira iby'amajambo y'Imana babandi mwahahamutse imitima mukiri kwa mukajayi. Hariho umugore je niko namubwira ati ntiyarakwiye kugira Mutesi nk'akarorero kiwe yama postinga udukoti si Mutesi yavuga. Ndamubwira ati nimba hari abagore worondera bakubera icitegererezo Mutesi ntakwiye kuba kuri liste y'abo bagore. Mutesi ntakwiye kuba kuri liste y'abo bagore. Hariho behaviors umuntu erega umuntu naho yovuga ukuri ntabwo ugenda ukavuga ngo ko yavuze ukuri ngo cyane amubwira ngo umuntu ze wanje imbone yanje ngo ndi mvuga ngo uyu ngo niwe ngo ndabirako ntana gatoyi tuhora tuza tukavuga ibintu nk'ibintu Kagame aba yakoze bavuga ati ibi bintu kuvyukuri natwe turabona yuko ibi Kagame yakoze ntitumunenga mugabo ntigisigwa ko tumukura ko ari umwicanyi. Rero aba bagore bapandikijwe kugira basamaza abantu kugira kandi bashoboye gupenetrana aho abandi badashika kugira bya bigo indaya zidashikamwe bashoboye kubishikamwo. Aba bose ibi bisharizo by'abagore ni decoration munabizi. Izi decoration z'abanyarwandakazi babahimakazi b'abagore mu ku TV zashiriweho abagabo b'abahutu bagifise indero babandi bigoye gushikira badaciye muri haleluya Yesu ashimwe. Kuko nabari abagabo b'abahutu bavuga ngo haleluya Yesu ashimwe iyo barose umugore nyene avuga ngo haleluya Yesu ashimwe w'umuhimakazi bagwa n'ingoga cyane twaratewe. Mukunzi Honorine ati ubwo kweri ntimuba muri guharabika abantu nk'ibyo uwo mwana avuga nibyo je mbifitemo amakenga pe. Oya mukunzi Honorine je simaze kutugira amakenga kuko umujournaliste yavuze ngo wotwereka ivyemezo nawe ati ndabifise ahubwo ko bakazi k'umuntu uze k'umujournaliste kugenda back akavuga ati twereka bya vyemezo urupapuro akarutora akarusoma akamubaza muri prison wafunzwe ryari byose akagira ikiganiro gishasha. Nk'iyo warose umuntu y'ikiganiro nk'iki cyayo makuru ni byiza gusubira inyuma ukamwe na bya bimenyetso wamubaza akakubwira kabifise ubimubaza akavyerekana. Binakunze nabo biwabo bagiye kumusabira ikigongo basaba Aline ngo bamureke babure ngo bagurisha amashambu kuko ngo biwabo baravuye iyo bari baza kwinginga Aline ati turabura tugurisha amatongo sha biranaba hariho ibintu wumva kumva umutima urasenyutse ati turabura tugurisha amatongo umugabo umwana wacu murekuze ari naranka nk'abo bose bakunze gutanga n'ikiganiro ati byarabaye bazomenyekana erega Kizito ntiyicaye je abantu muransetsa Kizito nuwe mutagatifu wenyene dufise mu karere ntabwo yicaye na Magufuri erega hari abantu hariya bari mu karere bakora mu mpwemu no mukuri tutakiri kumwe nabo mugabo bari ku kazi twabasavye yuko badufasha gukubura abantu musenze mutavuga ba Kizito mutavuga ba Magufuri ntabwo muri abakirisa ubukuri ntabwo muri abakirisa ubukuri dutegereje guhamagara nimba uhamagara ngo baburahamu ngo ba Maria Magdalena ngo bande mutazi abacu natwe dutegeza kubahamagara kudufasha kugwana intambara badusizemwo. Kizito yadusize mu ntambara azi neza ari nayo yamuhitanye Magufuri yadusize mu ntambara azi neza ari nayo yamuhitanye. Nimba washaka gusenga abantu babiri ntubavugemo nta masengesho ukora je ndabavuga uko bobo ubu bari muri wa mwuka ubona n'indani mu muntu niba dufashe bazakubita kubunyundo ukuri kuje hagaragara kugezaho n'abari baraboshwe n'ububeshi bw'aba bantu bose bikangura bakabona bati no muri aba bantu nyene muri aba bahima utabunzwe n'umutima wo gukora ikibi yaboshwe n'akarimi keza aba bantu babakoresha ko nawe yikangura no mu bahutu nyene ukigenda ari kirofa yaboshwe kubera amajambo meza y'aba bantu nawe yikangure. Ikibi gitegeza kwiyamamirizwa haba mu bwoko bwawe mu bwoko bwanje mu muryango wawe mu muryango wanje dutegeza guhaguruka tukiyamiriza ikibi niki gitera cyose aba bantu bagahagarika iyi myifato mibi yabo. Reka rero ndabareke ndabona yuko message ni nyinshi ama message bagiye kuri iki kiganiro biratangaje. Iki kiganiro cyatanze ama message menshi cyane ama message amajana 526 niyo yaramaze kujaho. Bisigura yuko ibiganiro byinshi keshi na keshi usanga bitaronka ama message. Hanyuma rero umwami wa YouTube Isimbi wanyu nawe numvise ngo yoba yagarutse mu Rwanda ariko umwami wa YouTube ubu ibintu ntibikiri kwa kundi kuko umwami wanyu wa YouTube Isimbi TV ubu kuvaho baboneye yuko asambuza abandi bagabo kandi nane nabisavye yuko abantu kweri bubatse ingo bakunda abantu bakunda bubatse
ntabwo Isimbi TV ari kwiye gushikirwa itanga ibiganiro byo gusambuza ingo gusa. Turakwiye kuvuga ibibazo biba mu ngo z'abagabo n'abagore, mbwa ntitugiye gupromota ubwoko bumwe igitsina kimwe ngo bari cyo kigenda kirasebye ikindi. Ubu rero ibiganiro naramabwiye ati ibi bintu byo kubesha ngo afise ngo 1 million subscriber ni binyoma, kuko 1 million subscriber utegeza kuraba n'imiburiburi 1 million subscriber ikiganiro cyose kigiyeho kiraronka 200 viewers n'imiburiburi. Aho rero guko kenshi na kenshi ari kiganiro ciza neza ufise 1 million subscriber mu ikiganiro cyose ushizeho mu minsi itarenze indwi imwe uteza kuba wamaze gushitsa ibihumbi birenga 300. Mugabo uravye pourcentage y'abaraba ibiganiro vya Sabe naho coba carabwe n'ibihumbi 60 viewers. Mwibuke viewers ntavyo bisigura ko umuntu yakiravye yakirangije. Viewers gisigura gusa ko yakirikinze, bisigura yuko nimba ni kiganiro cy'iminota 30 ashobora kurabamwe umunota umwe canke amasegonda 30 canke viewers nico gisigura. Rero iyo umuntu avuga ngo afise 1 million viewers, guys 1 million viewers, ikiganiro bakoze ngenda ikiganiro c'indwi zibiri ziheruka ngenda abe kuva wa mugore aje gukoresha ibiganiro ndibaza sinzi aho yahereye. Akarorero ikiganiro ngo berekana babasumana nakivuze ko bavuga ngo berekanye muri iki kiganiro navuze ko babesha ngo cabaye 4 weeks ago, haheze ukwezi ikiganiro bafashe abagabo babadandaza bigaragara ko abahutu bababeshera ngo bagiye bakina makanaki. Twarakivuze ko ikiganiro mu kwezi kose gifise viewers ibihumbi 106 kuba subscribe mu miliyoni. Ikiganiro cyakurikiye haheze 4 weeks ago gifise 10,000. Ikiganiro kivuga ngo nabuze uwemera kumbera umuvyeyi kubukwe. Nk'ico kiganiro nk'iyo nkuru yonyene murazi kuri interested, mugabo kikaba cyarose onuri 10,000 viewers. 10,000 viewers mu kiganiro cy'isaha yose bisigura yuko batoshobora kuba bararavye n'iminota 30. Mwavyumvise. Hakaba ikindi kiganiro kiri 4 weeks ago naco nyene kivuga ngo ntivyumvikana bwa mbere Ezira avuze kubandanya. Ndiko ndasoma gusa kuri intuza amatitre hejuru. Ico kiganiro kimaze naco nyine ukwezi gifise ibihumbi 38. Bisigura yuko iyi ni maximum y'abantu bafise abasubscriber ibihumbi 150. Urumva Brianna yatunguye umubyeyi we nimanikayo untumbaze ngiranikayo. Urumva uwo Brianna kiganiro cha Brianna kikaba bifise ibihumbi 39. 3 weeks ago hariho n'ikindi cha 3 weeks ago berekana umupira w'amaguru 17 minutes carabwe na 17,000 onuri. Hariho ikiganiro ngo Tijara atuzaniye umugore atwara ikamyo. Uriya mugore murazi ko mugeze no kumubona jana na Tijara bafata ingendo zo muri Tanzania, aba murazi ko bari mu ntasi za mbere zikomakomeye. Iki cagize ibihumbi 112 viewers kimaze 3 weeks. Aha ukagenda nta kiganiro na kimwe gifise 200 viewers kandi bitwa ngo nabantu ngo na 1 million. Ni za miliyoni. Ni nkuko jewe nofata devices zose mfise za computer kagenda nshira ko subscriber amagugu atandukanye, Google neyi nshiramo Gmail muri computer yinca nshira ko subscriber cyangenda mu yindi Gmail, ugasanga nka computer zitandatu ziri mu rugo zose zara subscribinze kuwundi kuri uwo. Mugabo hagera ku viewing ikiganiro kubera ko ntuza kukiraba kuri za device zose uzira kuri device imwe, ugaca rero usanga nk'ikiganiro kimaze 1 day gifise 14,000. Ikiganiro kimaze 1 day kandi gifise 13, ikindi 13, ikindi nk'ikiganiro kimaze amasaha 9 gifise ibihumbi 3. Nikibamenyesha yuko Empire Hima iriko irasenyuka. Empire Hima rero ntabwo izosenyurwa n'inguvu z'abahutu, ko abahutu barase kuyisenyura. Abahutu barase kuyisenyura ahubwo abahutu baharimwe abakontribuwa ngo yiyubake neza. Empire Hima izosenyurwa n'amantuze yabo, amarara, gukunda amaronko, guhahamuka. Nivyo bizosenyura Empire Hima. Mugire rero mwese ibihe byiza, turabakunda cyane. Mutwihanganire turi mu bintu byinshi ntituza turonka umwanya wo kuza ku makamera kabisa, biratugora cyane. So much going on, so much to work on. So tuzosubira mwese. Ciao mugire ibihe byiza, mutange mukore share, musabe abagenzi banyu gukora subscribe. Tuzosubira. Bye bye.